Vyose vyatanguye neza na neza ku munsi wa kane ku Mutaga, aho abasanzwe bakora umwuga wo kunguruza abantu muri komine Mabanda babona abantu bambaye umwambaro wa gisivile babashwaramwo kuri parikingi, batangura gutembagaza amamoto yabo banababwira ko boyava ko kuko bafise itegeko ryo kuyafata. Umwe muri abo bagendesha amapikipiki ico gihe nk'uko umwe mu banyagihugu baraho yavyiganiye RPA yarashoboye kubaca mu myanya y'intoke ahungira mu isoko, ari naho hahavuye habera urwo ruhagarara. Hari abapolisi baje bambaye sivile ku isoko ya Mabanda, hanyuma baca bashika bafata amamoto hirya no hino, zimwe bazipurika hasi izindi basura abamotari, hanyuma umumotari baca bahungira mu isoko baca bamukurikiranye bambaye sivile. Abanyesoko baca baremurira barabakubita cane gose, bakuze baca bahunga. Icatumye abo banyagihugu bahuka abo bantu baje bambaye umwambaro wa gisivile bavuga ko ari abapolisi nk'uko isoko ryaca Mabanda yibandanya ari bivuga, ngo nuko babitiranije n'abasuma bamaze iminsi bagisibije muri ako karere mu kwiba amamoto y'abanyagihugu. Murabona nk'ubu ni ku mupaka hariho abantu baza bambaye sivile b'abasuma, kandi n'amapolisi hamwe abasuma bagaca baza bambaye sivile bagaca batwara moto z'abantu. Ari moto zagiye nimba igipolisi gikoresha abo cizigiye bakoze akazi atari ivy'ubusuma, bandike plake bamutume ku mucamande nimba ruri mw'ikosa. Bari gufata abantu bose uruhigi rw'urengana wese n'abantu bavuye inzanyanza bakibigiriye barengana kuzoraba ko barabafata nibara kwera. Inyuma y'ako kajagari, urongoye igipolisi mu ntara ya Makamba yahavuye atanga itegeko ryo gukora uruhigi rw'amamoto yose ari muri ako karere, yaba yakoreshwa mu guca amafaranga yaba n'ayabikorera utwabo. Ico gikorwa kikaba cabaye bukeye bwaho mu Gaturuturu. Uno munyagihugu aravyigana. Wa gatanu mu bucagucagu asha ariho cari igipolisi cakinje cose, kandi kuko na komiseri niho yari kikari nk'abapolisi bashika nk'amajana 200 ngaha mu Mabanda. Baca bongera barafata izindi moto n'izari mu mazu zose barazisohora, kuko barinja ari mu ntango z'abantu, bagafata amamoto yose ari mu mazu bakaca bayatwara mu gipolisi. N'ubu niyo ziri hariyo nk'ijana zafashwe, kuko kuwa gatanu hafashwe 90, kuwa kane hari hafashwe 60. Gushika kuri uyu wa mbere mu gatondo, izo moto zose zari zicugaraniwe muri komisariya ya komine Mabanda, banyenezo bakaba batari bwigire babwirwa icatumye zifatwa zikaja gupfungwa. Kuri ivyo mu ruganda rwa RPA twagerageje kurondera Hatungimana Jean Berry, musitanteri wa komine Mabanda, kugira gira ico bivuga ko, ariko turamukena. Mu makuru yacu yo hanyuma tuzobabwira ingene iyo ngingo yo gufata amamoto yose y'Mabanda yahavuye iteza ikibazo co kwiyunguruza muri ako karere.